ejo vyarananiranye bibi bitsindo 4-1 ibintu biba birahindutse. Nuko rero ibintu biba birahindutse tuba turatashe rero ku bitsindo 5-1 urumva abigeme ntivyaviro bigenda neza. Twizere yuko rero mu myaka iri imbere bizogenda neza, tuzobandanya twitegura kugira ngo mu yindi myaka tuzoza tumeze neza. Nuko rero niko vyari bimeze hariya mu gihugu ca Mali, aho rero two gukina urwo rukino turondera itike yo kuja mu matsinda, kurondera kuja gukina CAN y'abigeme izobera hariya muri Maroc mu mwaka uza. Urumva ko bitakunze twamaze gutaha. Nuko niko bimeze. Reka twagana tere tukinga mu Burundi tubibutse yuko muri za nkino mu gikombe nako muri championnat wacu Mw'Ihiganwa rya Primus League yuko mwishama y'umupira w'amaguru bamenyesheje yuko inkino zari zitekanijwe kwakirwa n'umugwande w'amasipiri wari gukina hariya i Buganda murazi ko bakirira mu nyuma murazi ibibazo vyabaye. Rero FFB yaragerageje kubumva ibisabo vyabo, barabwira ati nta kibazo nimba ari ibi bishobora kubagora twebwe ruzokinirwa hariya kuri centre technique. Vyumvikana yuko abakunzi bose ba Vitaro mubimenye yuko urukino ruzobera hehe, ruzobera kuri centre technique. Azoba ari ku munsi wa kangahe? Azoba ari ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa gatanu aho rero muri FFB banditse yuko urwego ruje gutunganya inkino runiteka ryo kubamenyesha yuko hari vyahindutse. Urukino inimero 170 rwaguza Vitaro n'amasipiri ruzoba kuri umunsi wa gatanu ku munsi wa gatanu tariki 28 ko ruzokinirwa kuri centre technique igihe cy'isaha 9. Rero abakunzi ba Vitaro aho muri hose abakunzi b'amasipiri muzoje gushigikira umugwi wa Vitaro nkuko bamenyesheje muri Vitaro bati n'ibiciro baye bamenyesheje yuko kwinjira n'ibihumbi 2 muri Porturama muri tribune ibihumbi 5. Zumvikana yuko niko ibintu bimeze. Wa mukunzi wa Vitaro wifuza kuja gushigikira ekipe yawe ya Vitaro, wavyumvise yuko urukino ruzobera hehe? Ruzobera kuri centre technique ku munsi wa gatanu, ibihumbi 2 kuri Portur, ibihumbi 5 muri tribune. Murazi yuko na tribune ku centre technique atari n'imyacare gose, ariko bisabwa yuko mugenda kirikare kugira ngo bashobore kuba babapanga neza. Ariko kuri Portur ibihumbi 2 muje gushikira umugwi wa Vitaro uzohura n'umugwi wa Masipiri umaze igihe wakirira hariya kuri centre technique. Murazi ko n'urukino rwahura n'umugwi wa Aigle Noir bari barukiriye kuri centre technique. Ure na Vitaro izobiri harya urumva yone izoba yagiye kure. Nuko rero niko bimeze hariya muri Primus League. Nuko rero nkuko naye nababwiye yuko kuri no munsi twari twateguye kuronka umushitsi aje ava hehe? Aje ava muri Federation ya Basketball hano mu Burundi Febabu, atwiganira n'ujejwe kumenyesha amakuru ndetse no kuraba ivyo butunzi bitandukanye charge of marketing muri Febabu. Yose yundi ni Moise araza kuba ari hano mukanya kugira ngo murazi yuko ku munsi wa gatandatu VBL Vitaro Basketball League izoba itanguye. Aza kutubwira ingene biteguriye iryo higanwa. Nuko niko bimeze, ariko tubibutsa yuko muri volleyball naho umugwi wa Rukinzo wari wasimbiye wari wasohotse usohoka gukina inkino ziriko zirabera hariya mu gihugu cy'Ubuganda, aho umugwi wa Rukinzo wowo uza gukina mukanya isaha 6 uraza gukina n'umugwi umugwi wa Jeshi Stars wo muri Tanzania,
hariya ku kibuga ca Gymnase Haute Kampala. Urukino rero baza gukina ubona yuko Rukinzo bavyiteguriye bavuga bati urukino tubwirizwa kurutsinda. Rero Rukinzo yarashoboye kuvuga ati tugende twikomeze hano muri volleyball, aho bavuze bati wewe wa mukinyi mwiza wo muri Bisoro, Fofo na Kibeni ndetse na Ingambe nimuze mudufashe kugira ngo tugere dukomeye, na ndetse na Edio muri Bon ati ngo mudufashe tugere dukomeye, turabe yuko umugwi wacu wa Rukinzo ndetse ari Rukinzo si Rukinzo gusa ni igihugu mu gihe two kugenza neza muri izi nkino za zone 5. hari gihe ibintu byo bisa neza tugiye dufise insinzi ndetse n'igikombe twagitwara cyo bari ikintu ciza cyane gose ku gihugu ndetse no ku mugwi mu Burundi wa Rukinzo w'igipolisi. Nuko rero bimeze muri volleyball, mu kanya baraza kuba bakina ugo rukino hamwe n'umugwi wa Jersey Stars wahariya muri Tanzania. Atari byo sinzi ico yoba yafatiye ko yovuga nawe tukamwumviriza, ariko kuvyo tubonesha amaso basketball irayoboye kabisa muri no myaka ngaha. Mw'Ihiganwa tunganirizwa hani wacu. Nayo mpamvu rero umuntu iyo buca batangura atamuntu ari buje ngaha ngo yirengagize iryo higanwa, tuba dukwiye kumenya naho ngo mbega ubu naho biraje bizoba bitunganijwe gute, bizoba biri ku murindo umeze gute. Ni vyiza ko tuyagisha rero bamwe mu bavyegeje canke babitunganya bakatubwira uko vyimirije nuko bigiye gutangura bimeze. Nuko benshi bavyiteje cyane gose basketball hariya kurinde kuri departement, benshi bavuga ati twaya dukumbuye kubona basketball, twaya dukumbuye kubona abasore bacu bariko barakina inkino nkiza basketball mu migwi itandukanye. Hari abakinyi tugiye kubona bari mu yindi migwi twari tubamenyereye mu migwi kanaka. Rero ni ikintu kiryoshe cyane gose, twizera yuko kizoza kituzanira uburyohe burenze ubwo twari dusanzwe tumenyereye. Ariko re mukanya nko twababwiye turaza kuba twakira ubusanzwe nyene amenyesha amakuru muri Febabo. Wonsundi ni Moise araza kutubwira ingene bitunganije, uko babitunganije n'ingene bimeze, kugira ngo mwese muvyumve, ngira ngo mugena yanyuta yo kuzoja kuraba izo nkino zizobera kuri departement kuva ku munsi wa gatandatu. Nuko reka imbere yuko ashika Yves turabe amakuru n'ayandi ariko aravugwa, amakuru twovuga yuko yaranze umunsi wejo na cyane na hari nuno munsi turaca